bafatanije n'ibisuma bari bamatongo bari batukira kitu hanyuma bagaca bakora iki bagaca bagenda ati sentare formalisation dufasha ubusuma bwabahera ku ba escrow bukabananye no muri sentare itongo ry'umuntu bagatwara inzu y'umuntu bagatwara umuntu bakentimida gahunga. Ndabaramukije nyakubahwa mukuru w'igihugu murongoye leta mvyeyi leta nkozi ndabashimiye mukuru w'igihugu ingene mudahengeshanya kudukebura mutwigisha gukunda igihugu kwirinda gusahura kwirinda kubesha kwirinda kurenganya mukuru w'igihugu igituma ndabiyituye jewe nararenganijwe nukuvuga rero maze imyaka myinshi ndenganwa jewe naraje mu gihugu c'u Burundi ndagura parcelle ntari muri 2004 muri 2006 ndubaka ndashiramwe inzu ariko iyo nzu sinari bwayiheze hanyuma nibagira kugira clôture kuko sinari nzi yuko abarundi bashobora kuza bagasitura borne canke bakaza mbere bakaniha nibarabara ku muntu bagashiramwe ivyo bashatse nye n'urupangu atabizi ivyo rero nivyo vyanshikiye ivyo bikaba vyakozwe n'umugabo yitwa Donatien mu nyuma acarakoka n'abandi kugira bazomufashe kumpanga acafata n'undi yitwa Abdul acafata n'undi yitwa Prida acayongera ko n'abandi b'inyuma nabo nyene ngo nimuze tuzofatanya urugamba abitwa ba Nestori n'abandi abo bose rero baca barampanga bashaka kunyomora mu butunzi bw'iwanje mu butunzi ntavogerwa noneho naza nkababwira ese ko mwacishije ibarabara aho jewe mfitiye imigambi kwa hanzo hashira piscine yanje izoja hehe kwa hanzo hashira igikoni canje kizoja hehe bagaca barabirarirari bagahengera subiye iyo mvuye bagaca basubira bakigirira ibindi mu nyuma noneho baca barazana rero ngo bongereza imitego hamwe bihinzira bihibarabara nako kuko barigize nk'ibarabara kuko ni autoroute baca bafata regidezo bazana n'igiti c'amatara bashikaraho baca barazana amatuyo y'amazi nawe nyene bashingaho ivyo vyose ndaza ndabibona mugabo ndafise abavukanye babwira ati ibintu muri ko muragira nyenevyo nimwibaze ngo azobibemerera noneho mu nyuma ndaza uko nje kugira umushinge bagaca bahamagara umupolisi yitwa Pridamani Rakiza wewe yashize porotaye yiwe hagati muri parcelle wanje kandi abona yuko ari mu nzira ari muri parcelle wanje vyose arabigira kubera agahahazo noneho ro navuga nti mbega ko muri ko muragira ibi nibiki agaca sohokorora inkoho abakozi banje bariko barubaka ngutamanuka ubunyene ndamurasa ivyo vyarabaye nyakubahwa mukuru w'igihugu abantu batanga imisoro izo nkoho zikagurwa n'abanyagihugu mugozi kagaruka zikadutera ubwoba turabanyamahoro turiko tuvugira ivyacu ivyo bintu birarenze chef de zone yarahaje aravuga ati nimwumvikane chef de zone ndamubarira jewe reka mbomore abariho muca kuko jewe namaze naratanze n'imetero za gusa imetero zishika 4 hepfo yibarabara izo ntana kimwe nabasavye kandi abo twegeranye nta numwe yasigaje na hamwe ivyo byose ndabiheba ngena mu mbavu izindi ivyo byose ntibabishimye mugabo bagashaka gucaho nyene bo bategetse mwumva ingene umuntu ategeka muri parcelle y'umuntu narababwiye ko bidashoboka mu nyuma mustantera araza arashika nuze chef de zone vyanse haza nyakubahwa mustanteri yatwara ntahangwa araza umenga yitwa Freddy araza umwubahwa afise ukuri araza aravyitegereza aragerageza kubabwira ati nimwugurure ngaha uwo mupfasoni siwe wenyene yotanga inzira kandi namwe mufise aho mutanga nimwugurure ngaha hahora hari inzira barengane mugaho hahora hari inzira bonyene barahiyugariye babona baca bafata uwo muntu uwo wundi izina giwe sindagibuka mugo n'umuntu bacuditse cyane bamwosha ati ugara ngaha kugira tuzokwame duca muri iyi nzira nyene uwacarahugara kandi ariho twacisha ibeni kera turiko turubaka ivyo bitiwe uwo wewe baramukingiye ivyiwe noneho mu nyuma haza maire de la ville ashitse aravuga ati ibi bintu amategeko avuga uko ubwo rero ngiye gufata ingingo
mugaca aravuga ati nta kintu na kimwe gishobora kubuza ko umuntu abandanya ibikorwa vyiwe, arafise uburenganzira kuri parcelle yiwe. Jewe arampa uruhusha ndabandanya ndubaka. Mbere baranagiye bahengera muri Doraville atari hari, sinzi ivyo bagize vy'amanyanga vyabo, baza guca ku wundi kari munsi ya Doraville ayandika ibintu binyanye n'ivyo Doraville yashinze amategeko. Mu nyuma birivuguruza, Doraville ati uwo muntu je ibintu yavuze sinzi yabikuye. Tucaro tugira amahigwe, turabandanya duhuye n'abantu b'ukuri, turubaka, turashiraho ntuze ya clôture. Nibukeye kare tumaze gushiraho ko portail wa mu police Prida numwe Donatien, nimba atari Dona ngitwa Donatien canke Dona, baca bahamagara abo bahamagaye ntabonzi, bazanye abantu b'abagabo bahaye amahera, bazana na Meleze, baca barakata ya portail yose igwa hasi. Noneho ndabibonye gutyo, ndabaza uwo muntu atwara uwo mupolisi, ngiye kubwo mupolisi ndamubwira ntibagabo jewe umuntu utwara ariko arantekeza, arazana Meleze n'inkoho. Ubu rero je ndabisavye, nararonse uruhusha, aransaba ubwo ruhusha ndarumweretse, aca aravuga ati ivyo ntibishoboka. Aca hamagara Prida aramubwira ati ninde yaguharusha kuguza gutera akajagari ku maparcelle y'abantu ubatera iterabwoba. Ivyo bivuye ngaho uwo ntuza caratubwira rero, je ndamubwira twashaka gusubiza portail yacu mugabo turafise ubwoba. Aca avuga ati reka ndabarungikira abapolisi musubize iyo parcelle, musubize iyo portail yanyu, mwongere musubire mubake clôture. Duca turabandanya iyo clôture turayubaka. Mu nyuma je narabasigiye aho baca, aho nabasigiye ko haca barahanse, baca bumvikana n'uwo tumananije ngo ngwe ntahatanga. Mbega nyakubahwa, hariho umuntu atanga inzira ari umwe, mbega tumananije yitwaza iki kubera ko adashaka gutanga inzira? Hamwe tumananije kandi mukuru w'igihugu yakoze iki? Ari mu bafatanije kubomora borne, barafashe borne imwe duhereranije, aca barayunguruza, barayisituye, barayunguruza, bacayinjiza hagati muri parcelle kugira bazobeshe bavuge yuko ngo twebwe batweretse ahatariho. Ivyo rero birabamaramaza. Vyabamaramaje gute? Je ntibari bazi ko mfise titre, basanze titre yiwanje, basanganije mbose titre yiwanje iri imbere y'iyabo. Noneho rero kadasiri iraza irabitatura, bivuga rero yuko uwo Elia yakoranye n'uwo Dona, bakorana n'uwo Prida, barasitura borne, baca barayunguruza. Ivyo hariho wabitubwiye yabibonye, no mu basituye yarimwo. Ashaka nimba batamuhaye amahera ashatse yobivuga, mu basituye ayarabitubwiye. Niyo bone yaravuze arazi nahije, niyo borone biyunguruje kanji wanje ntayo ndabona, mugo barayunguruje. Niho je muri kadastre rero baca baraza, bone zitatu za kera zari ngaho, mugabo iyo babomoye barayidonke, baca barayisubizaho bakurikije amamezira ari muri kadastre. Bivuga rero yuko uwe Elia n'amakosa kuko yunguruje borone ayishira mu ntu zitari yiwe muri parcelle yiwanje. Uwo rero Elia ndasavye yuko yerekana amaborone aranga parcelle yiwe kuko yaragize amanyanga. Ikindi shaka kuvuga mukuru w'igihugu, ivyo biheze kuri Doraville agombye gufata ingingo, uwo Dona yaciye yirukanka muri sentare turagenda tuburanye, sentare irafata ingingo, ifashe ingingo, twebwe ingingo ntitwayishimye kuko hari ibintu bavuga ngo tubomore. Turavuga ati ntitubomora kuko Donatien nawe aho twobomora ngwace arafisiwe, nagenda bomoriwe arashika muhira. Ivyo Donatien sinzi ukundi busundi bashe barahengekerereza, baca bahamagara ngo na Elia ngo twaramurenganije. Uwe Elia mbere yaje mu nyuma na rukuru yaraheze. Uwe Elia caraza aje avuga ngo iwe ngo ntahatanga. Imanza zica zirabandanya, uburoza ari zigeze muri kurimba ari kurudapere. Aho muri kurudapere hoho ryabaye ibara mukuru w'igihugu. Tugiye turiko turitwara, ntibanapima no gupima ubwa mbere. Tubonye atani ivyo gupima, tubona yuko ari ibintu nyene baje bapanze mu mutwe, turabibwira bacavuga ngo bagiye gusasa urubanza. Mwarabonye umuntu asasa urubanza no kuri parcelle atigeze araba n'ingene hameze, atani ikintu kimwe yahinyuje. Batuca turitura
nyakubahwa umushikiranganji atwara ubutungane. Umushikiranganje w'ubutungane arababwira ati ibintu nibisubigwemwe, bisubiyemwo baraza ngo baje kuri parcelle hoho nta cahindutse. Abantu bose barabona yuko atari urubanza, warabona ko ari urubanza rufise intumbero y'ukumviriza bamwe, bagaca bumviriza ba bantu ivyo bavuga. Ubu beshi bwarigaragaza oriye guhinyuza abantu ivyabona biriko birabesha baha abacamanza ukamenga siho bari. Byari ibintu urudubi. Noneho rero baca baravuga ngo ubu rero ngo tugiye mu mwiherero. Ubu rero ngo baragiye mu mwiherero, urubanza ngo barusomye itariki 26 z'ukwa gatanu, bari bavuze ngo bazorusoma ngo ku itariki zingahe 3 z'ukwa gatandatu. Tumva noneho baranabinyarukije ngo baca bica itariki 2 nimbariza zingahe. Izo tariki ni twe ntitwari twazibwiwe, mugabo no munsi niho twagiye tuza tubona ngo baragiye mu mwiherero ngo itariki 26 ngo baci ibintu baci urubanza ngene baruciye mukuru w'igihugu biteye n'ubwoba. Ivyo basavye ngo twe ngo tubomore ngo tubahe ngo metero njewe ntange zine muri parcelle yanje, mbega je sinkeneye igikoni, mbega je sinkeneye piscine, sinkeneye kubaho neza, mbega abana banje bazobaho badakina. Ivyo bintu birabaho. Jeweho nabahaye naho mukuru w'igihugu ni muturenganure hama ibya sentare ntahangwa. Mukuru w'igihugu abajije baho ni murabi vyabo sabajije baje kuzingamika abanyagihugu. Igiturire caratanzwe kiragaragara kuko nta kintu na kimwe bigeze bumviriza mu manza zacu. Jewe ico nsavye iki ni muhazane abantu bukuri baze barabe iryo bara, murabe ingene narenganije. Jewe sindira busema, jewe sindumubeshi kandi sinzopfa mbeshe. Ivyo ndabizira. Ndabituye rero mu ndenganure mukuru w'igihugu, mwaratwijeje natwe tuguma tubizera kandi tuzojewe ku gati kiwanje nzokwama nkurikiza ingingo mwafashe, nzokwama ndazubahiriza kuko muri abavyeyi, muri abakozi. Imana ibahezagire, ihezagire ibikorwa vyanyu, ihezagire Uburundi, ihezagire abarundi bukuri. Ariko Imana ivume ababeshi abagira ibiturire. Imana ibavume kandi bakure muri iki gihugu c'u Burundi. Murakoze. Turambiwe kuba muri isi ibibazo, turambiwe kuba muri isi amaganya, turambiwe kuba muri isi miruho, turambiwe kuba muri